Black Entertainer TV. Hello guys, muraho murameze fresh. So je ndaho meze neza ndashima Imana. Uno munsi nashaka tube turaganira gato utuntu n'utundi tugiye dutandukanye muri entertainment ya kabiri gatanu indwi. Ati none uno munsi nje kuvuga kuki? Nje kuvuga ku iki kintu. Je tugiye kubana ni wa muhungu wanyu nk'ibisanzwe. Kuri Facebook ni Chate Perfect Guy. YouTube nayo ni Black Entertainer TV. Ariko rero nkaba mfise n'akazina k'agasirino Taisi the winner. Iyo Taisi benshi bakunze kumbaza ni Taisi what? Izina ryanje ry'ukuri nitwa Tuyisenge Charity. Rero nafashe indome zitatu mw'iryo zina. Hariho T na C na Y. Ucubona ko uza gutora Taisi de ako de winner nakandi nongeye ko nyene umuntu ashaka kuzoba umuntu munini cyane. So hanini iby'izina byo ntitwo bivuga ko cyane nta nico bivuze, wenda ko nzogenda ndonka n'ayandi meshi mwebwe nk'abafana banje muzompa, ariko nashaka tuyage ku iki kintu. Gute umustar nka Satubi satura mabafu umuntu ari presentinga igihugu umbwira ngo ari single? Ayuma ntabwo bishoboka bani, reka nibyo nakunda ibyo. Ati gute? Kubera ko sinzi ko mwumvise ibiganiro yakoze kuri ari kumwe na Gael ku Mukubito. Ibindi nabyo abikorera ku iradiyo aho ntiriwe ndavuga kuko sinonja kuyamamariza ntibampaye ayubu bakorera publication. So ati rero bimeze gute? Kubera mbwira wewe nimba koko urukundo n'amafaranga bihura, ukaba wumva n'amafaranga Satubi yo bayinziza, utaba single man, ntibishoboka, ntibibaho. Uza gusanga ari ibintu bidakunda na gato, kubera ko Satubi yinziza amafaranga menshi, tukaba tuzi ko abana nabo ku noti basara. None ucumbwira gute Satubi na Belle Nice batariko bavyumva cyo kimwe? Kandi si kuvuga ngo nta mufungo uhari, bakundanye atanu umufungo afise ico gihe. Muguno muzi umufungo wabonetse mugabiri ko biranga. Why? My friend. Imbi bintu turondera ari amafaranga mugatwaya ronka, ibyo dusaka bikatuvako. Ndabona bino bintu by'inkundo bigoye. Ndabona nituzobishobora, biragoye pe, kubera ko ntushobora kunyumvisha ukuntu Satubi, he's the big artist, the representing Burundian artist hanze ndetse no muri dufate nko muri East Africa, uretse ko no muri Africa harimwe abamuzi za Nigeria n'ahandi gihe yitaba Afrima kuko yahuye n'abastare benshi bagiye batandukanye. Ariko gacumbwira uno munsi ari single. Ikindi naco shobora kuba ntumva neza, nimba warumvise ibintu yakoreye hariya kuri Umukubito, yavuga ati jewe ntako ntagize, umva ntako ntagize kugira ngo Belle Nice tugumane, ariko vyarasi. Ariko naje nkacanza nkibaza kandi kabazo, ubundi Satubi n'umwami wa showbiz. Nimba ko kanumaze kukaraba neza, n'umwami wa showbiz. Satubi niwe muntu wa mbere dufise kwa buno butaka iyo akoze showbiz iba international, ukavuga ati bana umwana nawe saha n'umuntu kuri showbiz ntiwofu mushoboye, araturenze twese. Satubi n'umuntu kuri showbiz ibintu akora nta wundi muririmbyi ngaha mu Burundi yobikora. Showbiz n'umusazi n'umumesha arenze twese, aradushira hasi. Rero nkaba nibaza mbega bino bintu buryo uko bigenda koza umuntu mwabanye mukanavyarana n'umwana, mani ntigahera pe.
aho naho ntaza tubeshe. Byari rece mbona aka video kuri TikTok ya Belle Nice bari kumwe na Satubi nawe avuye kuvuga ibintu ku mukubito. Mbona Belle Nice nawe agashitse ku kandi bari kumwe. Niho navuga ati umugabo uyu mugabo tumugende ko gahoro kubera ibintu arimwo, akora ibintu azi, akora ibintu avuga n'impamvu. Uno munsi yasohoye indirimbo bita Tel Aviv iri hanze kirakundwa, imaze guhwiza imiliyoni 2 z'amamiliyoni. Bamuravye kuri YouTube hariya amaze gukwiza 2 million viewers mu kiringo c'indwi 3. Urumva uno munsi arikabizamwo neza, kandi nkwibutse ko ata muntu yari bwakora ibintu nk'ivyo. Rero kubera iko tokwibaza karagatwiko ariko aradushiramwo kugira ngo Tel Aviv yiwe igume igira inguvu, bantu mukomeze kuyiraba mwibaza ngo bana ngo Satubi ngo ibintu yavuze none yabivuze, afise n'igikorwa ciwe kiri hanze kiriko gikubita vibe. Urumva shagumehe aguma twifatiye nyene uku nta hantu turi buji. N'ubutamuza araza avuga ati ngo Satubi ninde, reka nje kuri yuti wagenda kora avize igikorwa gikomeye kiri kininiya. Ucuraba usanga umujene amaze gukwiza 2 million mu ndwi 3. Avuga ati he is the big artist. Rero abantu benshi bariko babihuza na biriya bya God Love wo muri Tanzania chief, kavuga ati Satubi noneho ashobora kuba yoba yinjijwe muri Freemason kugira ngo baronka aho badufatira neza dukubitire mu gafuka ari single. Ariko nkakwibutsa ko neza nimbura umuntu ukurikira entertainment y'umuziki ndundi, Satubi ni uwa mbere kuri showbiz n'umumesha. Jibi bintu sindigera ndavyemera neza ko Satubi yabikoze avuga ati wenda ndabikoze about bwira abantu ko nduku nuku never, nibishoboka. Kubera ko uzi impamvu mvuze kino kintu, Satubi misi yose kuri showbiz ni wa mbere, nta wundi muntu amujya ngaha mu gihugu. Ikindi cya kabiri, burya bavuga ngo aho yaciye ntihaca urwango. Naho vyogenda gute, Satubi na Belle Nice bamaze gutangaza ko bahebanye inshuro nyinshi, muga birangira basubiranye. Kandi kezo ugaza gusanga ari showbiz bateguye n'ubundi. Rero nubu nta kintu na kimwe coba kitwemeza ko atari showbiz yo bihari. Utuntu twabo bo bateguye kugira ngo badukome nyene n'ubundi tugume muri kwa rujijo, tutazi ngo ivyabo bivaha ngo bijahe, ari ukutujijisha nyene tu gusa tugume turi hagati na hagati y'utuzitizo ngo bahebanye. Kuko sinzi yari kuri iyo radio ntavuze, bamubaza ati none Tel Aviv nuriya mukobwa nta bindi bintu byo bavyihisha inyuma ya Tel Aviv hagati yawe nuriya munyarwandakazi w'umukobwa? Satubi acavuga izina ryiwe, yigira nkaho umengo ntiyumvise ikibazo, ariko ikibazo yari yacumvise my friend. Mu nyuma rero niyo basubiramo aramaza ati tukubajije hagati ya Tel Aviv mukimara gukora irya ndirimbo nta bindi bintu byoba byari byihishijwe inyuma? Nawe aravuga ati wapi, nta bindi. Ujya no mu Queen video na tegekanije igikorwa ndamutumira harasha, nta bindi birenze ko ni nyimba hazogira igihe ko nkora ibindi bintu nzosubira ndamutume ko n'ubundi dukore umuti hashe, nta bindi pe. Rero je kintu mbona Satubi nakatwika rimwo ntasubire kutubesha. Hamaze nimuze nga hasi tube turiganirira, numfata kintu kiri seriye noba nazanye, ariko gusa kwa imyidagaduro reka natwe twidagadura. Duhere ngaha muri commentaire, kandi mukore like, mukore na share, musharinge ku bantu kugira ngo bikomeze kugera ku bandi bantu kure, dukomeze gushigikirana nk'ibisanzwe. Nari wa muhungu wanyu n'ubundi Tasi the winner. Thank you so much. Ariko nimwibagire gusharinga mani, bino bintu dukora biba byatuvunye kandi murabizi muri abantu bacu.
thank you.